Bisho twabona ku butumwa n'abandi ku butumwa ariko bari ku natwe. Allo amaze kuva ku murongo wa telefone kuri ariko imabla sheki nimero kuri ni 65 ubusaka n'ubusaka 54 nibaza ko biba isa neza cyane banazibona 65 ubusaka n'ubusaka 54 niyo nimero dukoresha hano ariko kandi ndamaze guhana no kuri YouTube ubutumwa bwamaze gushika ari umuntu yatanguye kwandika ubutumwa nibaza ko nawe numwe mu bantu yaradukumbuye kuri YouTube umunyabwiza yitwa Manirakiza Siriake Manirakiza Siriake kandi umuntu yanya tubaza mukizwa muri rukinzo namubwiye nimba atari ngaha twa telefone murondere tamutoye naho ari ngaha arahanye naha ari ngaha ari mwiriwe neza ko meze neza na mahoro turavugana nande atwakuye ari he mwara w'umucenga mwara mumeze neza ubwo ni sawa turashima kabisa ndabwiza Blaise none mwigeme yeze wimeze neza meze neza cyane ndakora mukije muvandi yambo cyane gasuba kibenga magize weekend nziza na cyane ibintu byari bimeze neza ngaha kuri stade so yo mu kibenga ibintu byari byifashe neza ni mwarakinye match match finale yahuza ekipe yo ngaha mu kibenga FBI hamwe na ekipe ya Buyubana ibintu byari bimeze neza kabisa byari biteye ingomwe cyane jarangera ibitsindo bingahe kuri bingahe no bakinye urukino rwose bagenda rubusa ku bundi bakabifashisha za penalty bubanze shikinda bitano kuri zine za FBI bubanze atsinze kibenga kuri FBI yo ngaha mu gishi murakoze cyane kuduha amakuru naho murakoze cyane ndamukiriza uwo mushiki wacu ndakuramukije cyane iyo match je nagumye ndayivuga ndayibaza ati score imeze gute no kuri score yagenze ama munshire muri FC Barcelona mu ndabi ngene biriko biragenda muri yo mbiri ikipe imeze neza n'abakinyi bashasha barahora mu mvune benshi baje mu kanya muraje mu vyumve muze bamukoze cyane bakama amateka murakoze cyane twakire umuntu umwe ku murongo wa telefone gusa umwe maze tuce twinjiramo neza amakuru yacu umuntu umwe darenza ariko niba ari ubutumwa bukeya buhari gusa ndabona bari kuri YouTube ndasoma ubutumwa nkaho biri gusa mu kanya 35 usaka n'usaka 54 twakire umuntu wanyuma ku murongo wa telefone maze dutangure n'ikiganiro cyo no munsi ko dufite amakuru menshi cyane kuno munsi mwiriwe na ku murongo wa telefone ariko witwa Siriake Manirakiza ati mubwiza 6e avenue turi kumwe namwe ati mundabi mwiriwe neza mwiriwe kombe meze neza tegute ni sawa cyane turavugana nande ndi Isa Isa mu Gihosha meze neza ndi kuri televiziyo Barizanati ya inde Barizanati ya ati buri munsi wicaye kugereka akaguru ku kandi naci ije gaza no cica amapresa ati uyu munsi wicaye hagati ariko uwo mukurikirana merci beaucoup ego akaguru kandi ntugasika mutuhe ibintu bitagase mwarabaze gutumenyera ko yicara ngaha ubundi akicara ngaha mwarabaze gutumenyera bose Amerika tumba ndi kuri Canal CH naho na telefone buri munsi nta kintu mvuga bibaritse mutuha amakuru yawe Tikesari naho bitagenze neza ama na Barcelona ari ya mugwi ugezweho ubu urakoze ego turabakunda cyane kabisa merci beaucoup ari mu Gihosha sawa ndagushimiye cyane tugomba tubaha amakuru akwiye muze ko mu mwanya muze ko uno munsi mwanya nigaragaza narigeta champion urakoze cyane urakoze hari batwandika message kuri WhatsApp message zibiri gusa kugira ngo ducungutse umwanya dufite amakuru menshi cyane ati bite bantu bacu ndabaha ikaze namwiriwe karibu muduhe yavuga ku isi ndabubakari mu buyenzi kuri 21 uyu rero nawe n'umukunzi wacu cyane ati muramahoro turoteye utega kwakira umwigeme umeze neza ego turavugana nande mutwakuye muri he Gisele ni sawa kumusaga ni sawa nawe ni bon ndashima Imana wari waraduhevye ariko Blaise hana nimba niyo ndamuka arahari ariko yica amatwi gusa ubundi bwo yakumva meze neza Gisele meze neza sawa bikena ndashima ubundi bwo iyo ni ngaha anyu umurongo uteza kubutora abandi bose ibitengere byagenze ndeza kumenga ntibambona atari huri banca amazi tera ngo sinzi nandi akaze yarabyishe sinzi asha oya ni ngaha nyene ntabona no meze neza kumusaga miliyoni zino weekend agenze neza ego yagenze neza kweri turashimye naho Barca ishaka kungwaza umutima Barcelona
Ibirakwiye. ariko reka tuyindire ku munsi numvise dufise amakuru ya Real Madrid ndetse tuza kuyabaha mu buryo bukwiye. Ingana zokine none. Muri Madrid ise amakuru mashasha inkuru ziyanko kuri zine muziduhe zose zine baze ko mu mwanya nigaragaze ndazibaye inkuru zine za mugwa Madrid shasha ubu nyine zasose no munsi karibu cyane akoze cyane ibintu bimeze neza cyane ati muramuhoro hama mundamukirize Nadia mumeze neza ariko dukurinde ruhande do Mabri nta umunyoto cyo kwakira abanywanyi mu gice cya kabiri cya kino iganiro twize kutwihanganira ama message ni menshi ego nuko ndabona kuri YouTube abantu usa n'usoma n'ubutumwa bwa nyuma kugira ngo dushobore kwinjira neza mu kiganiro ku cyuno munsi kubera ko ni benshi cyane bari kumwe natwe kugira ngo dushobore kuyaga nabo ndabona witwa niyo nkuru Abubakar ati ndabahaye kaze ati na karibu ati ndi mu buyenzi kuri yanditse ubutumwa kuri YouTube ndetse no kuri WhatsApp ibintu byose bimeze neza cyane nuko mu kwinjira makuru yacu yo kuno munsi nibaza ko ari ibintu byiza cyane tuba tubibwireza cyane ko tuba turi kuri ikinyobwa cya Primus kugira ngo dushobore kubana nabo natwe kugira ngo dushobore kubabwira amakuru ameze neza twabwiye kuno munsi kugira ngo tubabwire amakuru menshi agiye atandukanye tugize iminsi ari kuntu tuzadugushika mu mpera dusanga nyine amakuru yari buriya mutariko murayoronka neza cyane duhere mu gihugu cy'Ubwongereza ariya ku rukino rwari rukomeye cyane equipe ya Arsenal ndetse n'equipe ya Tottenham Hotspur niko rukino novuga ko ari rukino ruranga umunsi hariya mu higanwa rikuru rya English Premier League North London Derby ni derby mu gihe mu buraruko bwo mu gisagara cya Londres aboneza ko equipe ya Arsenal ku munsi w'ejo yagiye gukina itagira abana basore bayo babiri ngenderwa ko witwa Declan Rice yari yagize ikibazo cy'uko yakarose carton rouge bituma asiba urukino rukurikira yari yarose carton rouge ku mukino wa equipe ya Brighton and Hove Albion witwa Martin Odegaard ku rukino rw'igihugu cya Norvege yari kirakina nawe muri zino nkino za Ligue des Nations nawe azagira ikibazo cy'imvune byatumye ashobora kumara hagati y'indwi zitandatu ndetse hagati y'indwi zine na zitandatu muri equipe ya Arsenal ataboneka equipe ya Arsenal abatari bake bose bati hano niho tugeze kuraba equipe ya Arsenal eske Arsenal y'uno mwaka iraza gukombata gutagira abantu baginyi Blaise tukibivuga ku munsi wa gatatu twavuze tuti ino equipe ya Arsenal kuza mu kibuga itagira abano bakinyi biraza gutanga isura kwitwa Arteta nimba by'ukuri arondera Premier League aze kuza atsinda atagira no bakinyi ku munsi w'ejo ukimara kubona equipe ya Arsenal bakinyi yarinye mu kibuga ukimara kubona equipe ya Tottenham bakinyi yarinye mu kibuga n'urukino warufata gute umaze kubona ibyavuye mu kibuga aho wavyakiriye gute n'urukino duhereye kuko rwari urukino rwari muri programme nkino twabatangariza hano kuri Buja FM no kuvuga muri ino weekend cyo bituma rero turuhereye ko kuko no ku munsi w'urukino baragumvise twari mu nkino za basketball nyuma mu nkino za basketball turaza rero tubatangariza urukino twakora ibyo bikorwa byose mu mwanya umwe kuri radio ndetse no kuri televiziyo Bujuma ndetse no mu ntara Gitega rero urukino tugomba turuyaje ko by'ukuri mu buryo bukwiriye cyane gose kuko rukino urambajije uti abakinyi uraje kuvuga abakinyi bari babuze ku mpande zose aba ku mugwi wa Arsenal no ku mugwi wa Tottenham Hotspur icamero bakubishika ko icyo abantu bomenya ni derby ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza bakubwira yuko Arsenal mu Tottenham ijya derby igeze akenshi bituma hari imirimo myinshi ihungabana i Londres bivanye n'ubukomezi kuva muri KS kandi amakipe uko ari abiri bivanye n'amakipe ukuntu asanzwe ari mabanyi birumvikana ubukeba ku mubanyi mu bijanye n'ivy'inkino vyamyeho kuva kera sino mu gihugu cy'Ubwongereza gusa nani wacu birahari ariko hariya kubera ari ibintu bubatse kuva kera kubera yuko no mupira w'amaguru tuvuga uhereye iwabo hariya mu gihugu cy'Ubwongereza birumvikana rero hari ibintu baba barubatse kuva kera rero ni match imwe yo asose programme ya Premier League ya saison yose abantu babarindiriye kumenya eske itariki zohura ko mu Arsenal na kipe ya Tottenham ni ryari hazora mu Liverpool mu Manchester United ni ryari Liverpool na Everton ni ibintu byinshi umuntu ashobora kuvuga kujanye niyo derby yashoboye kuba ubwa mbere ino match ni match nkuko je kwivuga yaje mu bihe bidasanzwe kuko kuri Arsenal kuva intango ya Premier League itangura ntiyari bwakora amakosa menshi kiretse match nova ko batagaje mu gwa Brighton bari wabo kuri Emirates Stadium inyuma yaho kuri Arteta kuri equipe ya Tottenham nabo bageze intango mbi uno mwaka kuko bese urabona ibiharuro byo bitwa Ange Postecoglou munyezamu wa Tottenham Hotspur intango zo za Premier League
rero navuga ko ari amakipe biragiye guhura atari muri eta imwe ariko navuga ko icagiye kuja ku murongo wa byose twari kuvuga tuti ana makipe agiye kuja gukina bari muri eta zidasanzwe iyo ataba trêve international ariko neza ko nyuma igihe habaye trêve international umuntu wese yibaza ati Arsenal amakosa yakoze mu ntango shaka gusaba kwino derby ariko kandi no ku mugwi wa Tottenham nawo nyene tikumenga amakosa bakoze mu ntango za Premier League nabo baza kuyakosora mu gutegura haba umunyeza Ange Postecoglou nkene gukora iki muri kano karuhuko ka trêve international rero Arsenal Arteta atakaje abakinyi muri trêve international atakaje abakinyi ku witwa Arteta bamwe bavuga bati ekipa za kwipanga gute bazagenda gute imbere y'urukino nyuma y'urukino gatonya baza kumfasha kwinjira mu rukino nyezina Arteta aje gutsinda ejo Sky Sport yavuze ati runo rukino rwantwaye ingufu nyinshi zo kwiyumvira eske ndarutegura gute kuko yabuze abakinyi benshi Mark kuri we nyinshi cyane gose zari zamaze kuvunika amaze kubura mu kapiteni Martin Odegaard haize hafi sezo zingahe akina 90% n'ama match uburi kurakina umaze gutakaza witwa Declan Rice kwera carton rouge yanonse kuri match yeruko urumva rero byamusaba ibihano byinshi urukino neza ko ibyo byose bimaze kuba mu rukirundi cyiza avuga ngo iyo uvunitse wiga gucumbagira ko bavuga iyo uvunitse wiga gucumbagira rero Arteta kuri abafise yagerageje gupanga ikipe barabonye ko baravye urukino muri Mediane hari haje mu witwa Jorginho hazamo equipe Arsenal cyo ngaro batanguye mwizamu yatanguje witwa David Raya hagati nyuma azana witwa Ben White cyangwa witwa William Saliba nako azana witwa Gabriel Magalhaes cyangwa witwa William Saliba ku nimero 3 ashira witwa Julian Timber ku nimero 2 azana witwa Ben White hagati mu kibuga azana witwa Jorginho Thomas Partey achaza kumanura gato witwa Leandro Trossard amuzani nyuma witwa Gabriel Martinelli imbere atakisha Gabriel Martinelli witwa Kai Havertz hamwe na Bukayo Saka. Bon niyo liste nuko vyaruteza kugenda Jorginho mu kibuga ya association muri Mediane yitwa Jorginho witwa Thomas Partey babikoze neza rero nova ko match bariko ko agiye biragenda match yarabagoye cyane gose kuko Tottenham birumvikana ari wabo niyo pressure kumva ari wabo kumva bari wabo ariko kandi hamavuya pressure derby pressure bari wako pressure derby ragapira kwitwa Leandro iyo ni jezi ya Trossard ya Trossard rero bako bwa mbere pressure derby icyakabiri pressure ya Arteta kuko Arteta igiye gukina match ku munsi w'ejo azi byavuye ku mukiba navuga umugwa Manchester City kuko no manya abari muri course y'igikombe City nayo iri muri iyo pressure yo kuja kumenya gukina harayambonetse resultat nziza ku mugwa Manchester City cyari kindi cyo ku munsi w'ejo kandi niyo pressure yo ya Tottenham Hotspur nabo yuko atare resultat nziza aratanga witwa Ange Postecoglou bivere by'ukuri byari gutuma ikomera rero match rakinwa Tottenham Hotspur kuri bo bakipe ari kwiye no ko match y'itsinda witwa Gabriel Magalhaes ku mupira ruvuye ku ruhande ashyira ari mu mutwe namo baragowe cyane gose nibijanye no gutsinda mu igori biciye ku mukinnyi witwa Heung-min Son bigaca ku mukinnyi wabo yagoye Arsenal ku munsi w'ejo witwa Madson n'umukinnyi akira mu Manchester City ariko Tottenham vyarani ukunje no kwita finition mu igori imipira kuva inyuma kuza hagati mu kibuga kabito ba Salah kuza ku mpanda kabito ba Pedro bo gushika ku igori ariko by'ukuri bageze muri surface byaragoye cyane gose no nka match yose bahuriranye na defense nziza yo mu Arsenal batabikoze ya mbere ndavuga association witwa Gabriel Magalhaes witwa William Saliba ndetse n'inyuma yaho umwanya mutozo kwabwira ibiharo byabo bako Tottenham baragoye cyane gose kandi ino ntango ya Premier League nziza cyane gose kuri bo nuberutse twarabwiye tuti resultat za Arsenal mu Tottenham Hotspur ko muri izo match zitatu ziheze urumva ko Tottenham bananiwe na finition pia wari kandi cyabyerekanye barangije match bari imbere cyane gose kuri possession de la balle equipe Arsenal oneza ko yaje kurangiza inyuma ariko ku rundi ruhande Nadia
twabonye akazi gakomeye cyane kuno munsi wejo n'uwitwa uno mugabo witwa Jacob no Julian Timba ekipe mugabo witwa Mikel Arteta yamushimagije ati niwe muntu yamfashije urukino ruteye ubwoba niwe muntu yakinye urukino ko ni nimero 3 ku munsi wejo n'abantu ariko nangariza urukino nabwiye ni uno mukinyi uko birigenda kose aza kuba mu bakinyi beza baza gufasha ekipe ya Arsenal kubona kuno mwanya ekipe ya Arsenal nigira Tomiyasu yari mu mvune witwa Karafiori yari yacaje babaje kumugurira ku ico kintu nawe siyo yari uno muntu araje akinya urukino rwo hejuru bino bintu biraza gusigura iki kuri kote mentale ekipe ya Arsenal cyane cyane ko babona nabo badafise za element crème muri ekipe ugenda kubona ko ikomeye hahandi biri no mu bihe bitoroshe ikaronka abaramplasa beza kubona ba Karafiori bose batari bahari ariko uyu Timba kaza gafasha Arsenal ni ucubona yuko bifise backup nziza ivyo navyo bikaza gufasha Arsenal igiye kumara hafi inkino zigera kuri 60 uri kwirakina kandi en plus kiyubwira ati izokina EPL igende gukina na Champions League biba bikeneye rero ko ubufise squad niniya kandi urabona uko Paul yarahejeje kubivuga ati iyi match yari yafashe cyane Tottenham yari kwirataka cyane hari hategereza kuba aba defenseur beza ba William Saliba aba ba Ben White baraje barafasha cyane uru ruhande rw'inyuma rero ibi biza gufasha equipe mu gihe hagize umwe avunika akaza kuronka umusubirizi mwiza niho uza kubona biza kubona ati equipe ni equipe iri ku rwego rwo hejuru Breze ano kuri ruhande rwa equipe ya Arsenal nyene tukiri kuri equipe ya Arsenal Tottenham ni equipe twabonye ku munsi wejo ko ni imwe muri equipe yari kiragerageza gusatira wanashima bicaye na possession equipe ya Arsenal twavuga ko yari hafi 64% equipe ya Tottenham yari imeze neza biwaho kuri Tottenham Stadium Arteta yakoresheje iriye banga kugira ngo ashobore kudominwa muri position mugabo rezitaze gutahukana intsinzi position yagiye kurangira ari 34 y'umugwi wa Tottenham kuri 33 y'umugwi wa Arsenal baravye match barayibonye mbonje uti niri banga yakoresheje bundi bwobwo yarazi ko afise ibihenge byinshi mu kibuga kuko zo mu nkingi za mwamba ziwe zari kumufasha ntizari zihari rero bino bikanaba ari bagiye gushira mu kibuga bamwe ni bamwe nabako barabaye muri equipe nk'aba De Bruyne equipe cyerekana ko equipe ikomeye tegeza kwifise bamwe bakinyi beza atangura mu kibuga n'abandi baramplasa beza nubwo atabari kuri niveau yabo ariko abantu gushobora kwiyo niveau noza ko rero Arsenal kuno manya utsinda kwibibanga giwe bivuze uti Arteta nyuma y'urukino bisiguye neza ni nanjongira biza gusigurira cyane gose tuje kumbaza yabaye cyo kwita discipline tactique yabaye nziza kujanye no kudefenda cyane kuba defenseur biwe bitwa William Saliba n'witwa Gabriel Magalhaes n'abari ku mpande ariko kandi no kwitwara kwiza kwitwa ku munyegoro witwa David Laya kuno manya bisi byaro byiza ubonye imipira igiye aratora myinshi kuramo kukanya batatu mu gumashiro migori nibaza ko yabaye discipline tactique ku mugwi wa Arsenal nziza hagurira na system de jeu yo kudefenda yo ku alignema ya defense witwa Saliba n'witwa Gabriel Magalhaes nico kinumva ko Arteta yanasiguye nyuma yavuze ati yesiguye neza nkomeje kubivuga yavuze ati ubwa mbere iyi match ko tuyitsinde tuje kwitsinda nibyo nabwiye byinshi babikinye nabwiye n'ujya bakinye kandi tutsinze match ariko kandi ati ino match inyeretse yuko nanje abakinyi banje mentale yakuze kuvuga mutwe hakuze cyane gose basubwa yuko ari niveau imwe uri nka equipe nkuru taza gushikako kuba yuko buri mukino wese tegeza kuwutsinda uri wanyu utari wanyu malgré ibibazo bimwe muri kwacha mu kibuga soit zo blessure canke domination totale biri mu kibuga ukumva yuko utegeza gutsinda umaze uga kuko gwego niho ubona yuko niho ucubona ko ikipe by'ukuri amaze gukura kuno mwanya Arsenal twese ravuga tuti Arsenal kuno mwanya irakuze tournoi cha competition sitabira Arsenal ubu turavuga tuti utwara igikombe nivyo tushobora kubiharura tubona nk'imbere byose birashoboka ariko kuyiharo nko mu equipe azimbere cyo gushaka kure yashoboka aho ibiri utubiharuramo
kivuze nagasubira muri buno buryo ibi Arsenal yakoze kuba ekipe nkuru kumva yuko buri munsi intsinzi yose utaheza kuyironka akuvuga niyo kote mentale bigufashamo iyi ekipe Real Madrid iyi ekipe ku mwaka weza yatsinze Man City isumbya byose kakano ko kumva yuko uri ekipe nkuru utegereza gutsinda aho uri hose cyicaye kureka ekipe nkuru rero iyo nivo ibayemo nk'izo ekipe za Real Madrid za Bayern Munich sometimes za Barcelona na Barcelona muri liga kuno mai ironga intsinzi iri wabo yagiye naye izo ekipe za Liverpool ifisa n'Jurgen Klopp iyi ekipe Manchester City iri capable gutsinda yasohotse canke yakwakiriye malgré yuko uri ko idomina position cyo guhita amapoti niki tegeza gutsinda rero nova ko iyo nivo ya mentale ko Arsenal kuko iyo abakinnyi bataraduga mu mutwe ngo bakure ni hamwe mu magisho amwe batangura kwishofa ubukosa bumwe mu kibuga buvyara ibitsindo amakosa imana y'ikibuga aya makarto je notangwa kuronka kubera panike kumva yuko bakeneye inota rimwe ivyo bageze ahantu Arsenal tumva ko ikeneye inota rimwe ikeneye gutsinda tazobana gushikira ko sino ngo bijana tactique ngo Arteta ngo ibintu hinduye cyane gose kuko nabinje ngo ba Jorginho barabakinishwa rero bakora iyo kote mentale kuno muri Arsenal tweretse yuko none mwaka tukurishwa kuri serie ku bintu bimwe cyane dusa n'abasazerana Dia ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal twabonye ku munsi w'ejo ku mugoroba w'ejo ikipe ya Arsenal izana mwe mu bakinyi bashasha ndavuga nk'utwa uno mugabo yavuye muri ekipe ya Chelsea witwa Raheem Sterling yaje mu kibuga arakina nabonye uno mugabo witwa Gabriel Jesus nawe yahora mu mvune kuno mwanya yagarutse kugaruka mu kibuga umuzo wabo mu kibuga kuri rwa ekipe ya Arsenal biraza kubafasha kimwe ekipe ya Arsenal cyane muri SWAT yagutse muri côté d'attaque kugira ngo bashobore gutahukana igikombe cyangwa bashobore gushika kuri hashoboka ubu two turavuga Arsenal two turivuga Arsenal izoza gukina Champions League two turavuga Arsenal izokina EPL Arsenal izotakaza abakinyi bagiye gukina muri yo migwi serukira gihugu bishoboka ko bamwe babakinyi ngendegwako bashobora basohoka hakagumaho bamwe abo nabo baraza gufasha equipe antako ari Arsenal ububona ko kugeza kuri no saa ifise des saison iba iya kabiri ubu Arsenal ikenera kugenda gushika ko itware iyi EPL usivye iyi EPL turetse iyi EPL gusa arashaka gutwara na Champions League kandi ibitegereza kuvugira iyi squad niniya uyu Raheem Sterling bazanye ntovuga ko yaje ari umukinyi mubi kuburyo atoronka place yo gukina muri Arsenal numukinyi mwiza uyu Gabriel Jesus nawe nyene nubwo yarari mu mvune niwa mukinyi aza kugaruka akagira aza kugaruka gahindura urukino maybe sometimes uzubona rimwe ama match ashobora kumugora ariko iyo ageze dans les grands moments umukinyi mwiza umubona dans les grands moments ego ino match ntibigeze batanga nitwavuga ko bakinye au top yuko twari tubimenyereye ko antako Arsenal mugabo turabana equipe bahuye na Tottenham bari babuze ba Odegaard le capitaine bari babuze Declan Rice umwe yarafashije hagati baza gusubiriza Jorginho parte nawe nyene arabifasha mugabo kugira equipe niniya yagutse kandi uzi kuri umugwi muniniya ushobora gutakaza abakinyi umwanya n'umwanya kuko usivye yuko umukinyi usivye babakinyi usanga bagendegwako umwanya n'umwanya umukinyi buvuzi yuko umukinyi ategerezwa kuvunika equipe nserukira bw'igihugu ushobora kumukenera ashobora guhura nayo makarto rouge ugasanga rero ugiye kwifashisha babandi ya squad nini yibi yagutse birimwo ba Raheem Sterling abo bose ba Gabriel Jesus. Okay. Brez bino butumwa Arsenal witwara Mikel Arteta atanze ko gutsinda equipe ya Tottenham atagira no bakinyi yarafise match zitatu mu minsi 10 ku munsi wa gatatu afise equipe ya Atalanta muri Champions League ndetse no ku munsi w'Imana ku munsi wa gatatu afise equipe itegereka ya 2021 afise equipe ya Manchester City. Buno n'ubutumwa ashobora kuba equipe witwa Guardiola ati naho bano bakintu handi bafise unyitege ndarakiwaniriza ikindi kibazo gishambikiye ko byo bari gihe cyiza cyo kuvuga ko Arteta nawe atawe gutwereka kari wa mugabo ashikiye kuba bya bihe bikomeye avuga ati nanje nje kugwanira igikombe. Bon uvuze uti muma abakinyi mu tarafise abakinyi n'abafise kuko ibihe nyibi ategeza kumenya ko giteza kubibamwe wibaye kare kuba mu makinyi kuko Imvune zagize ba Odegaard Calafiori Merino ndetse na Carton Rouge ya Declan Rice
yahuje itegereza yahuje n'ibintu bisanzwe match yaraheze match kurikira match arayikina ariko ikintu novuga nuko bo kubijanye na equipe boye bayakiri kare kuko byukuri kuno mwanya ma equipe menshi nk'aya ma equipe makuru afise abakinyi batuma ko ma equipe nationale pesi bararushe kugerageje kuraba ni swade nini y'abakinyi batigeze baruhuka beje Premier League hazimo igikombe ca inyuma yaho hajemo hino za pre-season muri bukatuwa muri Amerika zose amakipe aguma akinira abakinyi kuko naho bagenda gutegura ama system doje bazokinisha rero no bako Arteta ibaye kare kuno manya biramuhiriye bamwe yarafise batsinzi no match basigwa yuko nabagwaye nka Dikran afise carton rouge iyo rouge kuno manya aricaye bisigwa yuko niba atakinye reka yaruhuka forme yiwe iragaruka ameze neza ya iyo carton rouge nivyo yayironse ntiyakwegeye equipe mujye bwo gutsindwa ariko abiruhukiramo birasoko bazaza kuri ari mushasha hanyuma kubitwa Martin Odegaard nawe ariko baravugwa nibaza ko Imvune ndende cyane gose uvuga ngo bazomara amezi angahe iki ni yama contact gatonya ashobora kuza ku mukinyi uko ni fatigue ni fatigue nikiberekana ko ari fatigue rona nk'aho abakinyi benshi ko baravunika mu maklub yatandukanye uwumva ngo bazomara amezi 3 ngo mu amezi angahe tuzoshaka kumugwa Madrid kumva ngo bagarutse numva ni ya fatigue bakeneye kuruha gatonya gusa cyo bagaruka nko unye rero nibaza ko Arteta uvuze uti match aje gutsinda baza kwerekana ishusho yihe kuri Arteta ubwa mbere rero kwerekana ko kuri ishusho yiwe no mwaka ari tayari kuko maze gutsinda derby nkino nyene Tottenham Spurs nivyo muri KS muri story muri KS kahagufi byatereka ko kuri Arsenal itsinda Tottenham ariko baratoreka yuko nawe kuri katumurinde ko City yatsinze turana ko namaza gutsindwa rero nibaza ko baratoreka ko ari muri course kandi course arimo kuko hari level ariko Tottenham Spurs weekend izafise yindi match komeye nuba ko bibitanze motivation kuri match ndakomeye kuko nta security afise ko match zo kurikira muri weekend sinde kipe yane afise kipe muri weekend iza afise Manchester City birasigura yuko kuri Man City nta security afise yuko azoyitsinda nuba ko bakweze abagoye umaze no gutanga gutsindwa na Tottenham Hotspur che kunganya nayo utakaje 3 kuri Tottenham ugatakaza inino tarimo cyane no tarimo avyumva ukatsigira amahirwe make ugatakaza kuri Man City 3 abanga hane mu ndwi imwe oya kubera ko ababayatanu kubera ko yuganijuro nka rimwe bakatwara voilà aho rero bikwereka yuko nawe utaburi serie ku rugendo rwabo rero nibaza ko bitanze bwa mbere motivation kwitwa Arteta ku rugendo arimo guno mwaka twese no mwaka Arsenal ihari iri ku murongo w'igikombe iri ku murongo wo kuzoma ikipe meza vise calendrier sishaje mu buryo bukomeye cyane gose bavuye kuri ikipe ya Tottenham Hotspur baje muri no weekend muri no hagati mu ndwi yagiye gukina na ikipe ya Atalanta muri Champions League ikipe ikomeye cyane gose Gasperini ikipe ya Ademola Lookman ikipe baza Bacosta ni ikipe ikomeye Atalanta iheruka gutwara igikombe ca Europa League ya Bayern Leverkusen ni maji toroshe kuri bo none bako nyuma ikipe ya Atalanta jukana ikipe ya Manchester City numva ko ni programme ndende cyane gose kwitwa Arteta imusaba gutegura match imwe kugira ngo urugendo rwiwe twaba ko magoze tuti Arsenal muri Champions League iri muri kindi kariko ivyari mu Champions League byabona kayiko byo kuri atari ibintu bifashe cyane gose ahubwo ari focus cyane gose kuri Premier League noza kuno mwaka nubo ikipe iracyahari ariko mu gusa n'abasoza songa ntabwiye kubijanye n'amahokora mu yakozwe umuntu ubona kuri television yitwa Gabriel Magalhaes uyu mugabo yatsinze igitsindo cy'umutwe katubisigura abantu bavyumva burya bonse ibintu byizana amakuru agiye kuro uyu mugabo yatsinze igitsindo cy'umutwe witwa Gabriel Magalhaes no kuvuga kuva shitse muri Arsenal amaze gutsinda ibitsindo 15 vy'umutwe ku mipira y'imiterekano none umunya Brazil ibitsindo 15 vy'umutwe ku mipira y'imiterekano swat amakufra
imipira ivuye ku ruhande ivuye hagati mu kibuga canke amakoroneri. Ekipe ya Arsenal yaronse intsinzi biciye ku gitsina c'umutwe c'uno mugabo witwa Gabriel Magalhaes ari kuri kona kick kuri kona. Mu vyumve neza umunota wa 64 aho ndiko ndaza muhumve neza ibintu birategurwa. Iyi ekipe ya Arsenal kuva saison irangiye 2023-2024 saison irangiye